Urucanco rugira kabiri rukinga ingwara y'agasama na rubor ni ngombwa ko umwana wese akwije umwaka n'igice kugira dukingire amagara yiwe. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 17 Ntwarante 2020 twararonse amakuru ko hoba hari umuntu yoba yiketswe ko ikiza ca coronavirus. Uyo nawe ni umwigeme w'imyaka 29 afise ubwenegihugu bw'Ubufaransa n'abandi babiri bari basanzwe babana mu nzu nabo nyene bafise ubwenegihugu bw'Ubufaransa kandi bari bafatanye urugendo ruja mu Rwanda kuva igenekerezo rya 5 Ntwarante gushika igenekerezo rya 9 Ntwarante 2020. Kuva rero turonse izo nkuru twaciye dufata ingingo yuko bagumizwa mu nzu bari basanzwe babamwo iri mu Rohero ya mbere ibarabara rya Rutana inimero 20. Tumenyesheje kandi ko mu rugendo bagaruka ngaha mu Burundi baje n'imodoka ariko wabazanye ngo ntibamwibuka neza. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu ku banyasida kuko dusanzwe dufise abahinga babinonosoye twaciye rero tubasaba kwihutira kuja gusuzuma abo bantu. Basanze rero amagara y'uwo mwigeme ameze neza kandi atakimenyetso na kimwe cyo kwerekana ko afise ikiza ca coronavirus haba kuvyerekeye guhema nabi canke ubushuhe. Ariko ntivyagarukeye ngaho, twaciye rero dufata ibipimo vy'uwo mwigeme hanyuma abahinga bo muri laboratoire y'igihugu iri mu kigo ca INSP bari kumwe n'abahinga bo muri OMS byabaye ngombwa rero yuko bafata ivyo bipimo bakaja kubipima dukoresheje ubuhinga bukomeye bita PCR mu rurimi rw'abanyamahanga. Rero ibipimo bikaba byashoboye kuboneka uno munsi muri iri joro gihe cy'isaha 8:30 tukaba twasanze ata coronavirus agwaye. Muri iki gitondo kandi kwigenezo rya 18 Ntwarante 2020 ku mupaka wa Gatumba hakiriwe abayoboke ba Zebiya bangana 1593. Nkuko dusanzwe dufise abahinga b'abaganga ku mipaka yose nabo nyene bashoboye gusuzuma kugira ngo turabe yuko atabimenyetso by'ijya ngwara ya coronavirus bo bafise. Uko ari 1593 rero nta bimenyetso twababonye ko, naco gituma abahinga b'abaganga bazobandanya babakurikirana aho bagiye kubacumbikira muri iyi minsi. Kubera ibi rero dusubiye gutangaza ko gushika uyu munsi mu Burundi atakiza ca coronavirus kirinjira. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kubanya sida buboneyeho kandi aka kanya ko gutangaza ko ingenzi n'abenegihugu bavuye i Dubai baza mu Burundi nabo nyene bagiye kumara imisi 14 basuzumwa mu kibanza cabigenewe kuva ejo ku munsi wa 4 igenekerezo rya 19 Ntwarante 2020. Menya neza ibikoresho byo gukingira amazuru n'umunwa bimwe bita mask bigenewe gusa abantu biketswe ko ikiza ca coronavirus, abagwaye canke abaganga baba ariko barafasha abo tuvuze. Kiretse abo rero ntibikenewe ko hoba abandi bantu bambara bijya bikoresho bita mask, kiretse ko ari ugusesagura kandi nta na kimwe bishobora kubafasha kugira ngo bikingire ikiza ca coronavirus. Kuva aho tumenyeshereje yuko abenegihugu eka mbere n'ahantu hakoraniye abantu benshi boshiraho ibikoresho kugira abantu bakarabe, turiko turabona yuko abadandaza bamwe hamwe n'abadandaza b'imiti bariko barikika mukiza mu kuduza bimwe birenze urugero ibiciro by'ivyo bikoresho cyane cyane tujya basanzwe bakoresha mu kwisukura canke novuga
n'ibindi bijanye no kugira isuku. Ibi rero turamenyesheje icese yuko ingingo ruhasha zigiye gufatirwa uwo wese azofatwa muri ubwo bubisha bwo guca amaboko abenegihugu. Urucanco rugira kabiri rukinga ingwara y'agasama na rubor ni ngombwa ko umwana wese akwije umwaka n'igice kugira dukingire amagara yiwe.